Ndumiwe hata kutoa mtu yangu ndugu yangu nani ndugu yako mimi naweza kuwa nani ndugu yako mimi siwezi nikakuwa ndugu yako kwa je tulingani mimi na wewe nta mahera tunganya nta kitunganya nusure kunyita ko ni n'umugenzo ko nagateka uburose n'amahigo uburose ari bande akomenya no kutamenya nibisanzwe ariko tu ndakubajije ko ari amahoro canka atari amahoro je ndi Swingi amahoro none wewe mukuvuga n'abakuru uvuga ukangama nk'imbwa ubarageze yaho unyitimbwa buryo umuntu uri kuri timbwa uramuzi neza umaze kumenya neza uwari uri kuri timbwa wewe genda boro jesi naho ni guru kandi ntumangamirisha yepi simbwa mungana ahubwo nagutwenze niko ndavyumva Hello guys, maramutse muri vanya naho muri muherereye uno munsi ntabwo ari higano nje kubaho gusa nshatse shobora kuza kwamenyesha bimwe mu bimaze iminsi vyipasa nkajewe kuri mikoro nyinshi bidamara ko na message nce mari sunye ko bisanzwe nyuma ya kamera muri na Bobo Vanchi umukameraman w'amateka umukameraman avitoramo neza muri no minsi akora umuti bigashimwa Bobo egeza hano kamera kugira ngo ushobore kugira Bobo boss wanyu ngo ni X-ray abandanya telefona atuma ku tuntu tw'utuntuze yatutuborofa rofa ngo tupapura tubana nice nararyohewe cyane umunsi nzanira nice hajya muhira byaranteki ukwishima nivamo ko muri jewe ngize amahoro ariko tu reka ndabimubwire yumva nimbere abakunzi banyinshi media bavyumva mu buzima jewe ndanka umuntu ashaka kwiyemera kunyiyemera ko mu bintu bidafise akamaro nkuko bisanzwe mugumane nanje ugira ngo dushobore kumva ngira ndamuhega sopo kuko mwese Bobo ntimugire ubwoba mwebwe abakozi bose mu nyishu media ngira nzo batore ndabajani wanje hanyuma rugero TV arugumane kujya nyene ndabe cinya nuguze TV gwanje buri kintu cyose gikoresha hama X-ray nawe ndabe ko azovyikora navyo nyene Bobo oguma hamwe umvirize ivyo agomba kumbwira vyinshi mu vyo no munsi ndetse mu vyo ari karanyambika mwe bara sibara general kunze narakunze nta kintu nakimwe coza kumbuza nasi bakozi banyinshi media ne baze ko ndi mukuri nubwo mutari ko murashikira ariko tu ndi mukuri murazi ko urukundo rubaho ku isi banase no kunyitaba Bobo cyane wampaye nimero atari yo mari Mena murongera kuri telefone isanzwe za WhatsApp mbona bihaye ni 69 ngire ndabivye gabashko bimeze Biyana namahoro oui ati namahoro bakoze nyinshi media ndabona umenga connection sikirenga ati namahoro canke se amahoro kugira ngo mbandanye nivyo shaka kuvuga no uri inde ko mengo kana mirasha uri bande akomenya no kutamenya nibisanzwe ariko tu ndakubajije ko ari amahoro canke atari amahoro je ndi Swingi amahoro none wewe mukuvuga n'abakuru uvuga ukangama nk'imbwa
warageze yaho unyitimbwa buryo umuntu kuri itimbwa uramuzi neza umaze kumenya neza uwari uri kuri itimbwa genda boro jesi naho niwe guruka kandi ntumwangamire sha biciye mu ngana ahubwo nagutwenze niko ndavyumva muri mshana wafashi umva ubiriza reka amadamu ko ramuzamenye reka namubwire we jewe ndakubariye nta nivyo nkeneye kubana nyumbara nta majambo nkeneye yandi nagira ndaguha gasopo gusa jewe ko ntazosubira ko n'upapuro abwo wari waratitwara munsi kandi namwe umusozo usubira kubona rwafata amatana uzomwereka uzomenya je ndibahe yake canke ndinde kandi yakubwiye ati ubutunganye burahari nina subira kubona wachize jya we misiyo za aturu nakuronde nchite yajya kuri biro nyamburi ndiriye kuzoronka jo nani ndugu yako mimi naweza kuwa nani ndugu yako mimi siwezi nikakuwa ndugu yako kwa je turingani mimi na wewe nta mahera tunganya nta kitunganya nusure kunyita ko ni n'umugenzo ko nagateka uburose n'amahirwe uburose nabi jewe nakubariye we nto umugenzi wanje nta nuko twokwicana hano hamwe nyamba je ubona ndi wawe hari umusenda kwa kimembo wowe uronka amahero mpevye wewe jewe nkoresha abantu mungana abantu banagusumba bamwe atanaho umuntu aringaniye nabo umbonera gute ndakabandanize ko cyane mbana nyaramusome uriko uravyumva apana toka huko bugira ico wubaha apana kuza umunyanikira ubupapuro waraningira tushobora kushikira uza gutumana ubupapuro naho nyene aho rero uri umuhungu w'inkende utiyemera urupapuro ucurungekana umuntu w'umukobwa ico gutangaza Isho gutangaza nubundi ko nkoresha mikrofone ziwawe ntuze ayiwawe mu kukwemeza uko atacu usumbije cyane cyo zigira unasumbya no mu buzima bwawe unakure no mu mutwe we ntitungana uso no kunyita ko ni n'umugenzi wawe ko nivyo ukunda ni wewe ndiko nabwira wenyene kandi sina nagutinya uwo buri wese ntabwo bamfise kuri wewe nta nabuke buke tuza umva amahoro jewe naciye mu bintu vyinshi nzaniye nka wewe ngurumva ngo ubutungane ni twebwe nta butungane urafise ubutungane bwe wewe wisangije bandanya rero ukoresha izo mikrofone zashaka kubimbe ku nyene ukibaza ko urafata mikrofone kumwe ugafata inzoka wewe rero ukome ku maziki sawa uzosubira ntabwo bamfise ukora ico wumva ukeneye cyose bakunze nk'ishu media Jose ndamutinya iyo umuntu abagomba gukora ikintu nawe gikora ku neza apana ugikora reka arishimikiza utuntu n'utundi nko gufata nkina kerungikana ngo nayi sanzanira urupapuro jewe ngira urupapuro nsome hama bigende gute inyungi biyaye n'ubundi munsi ntazasubira ubwo sinabibwiye bobo ntugira ubwoba kwirukanya ukazi jesha naguha akazi ukora akazi kiwanje kuze naramutwaye n'abasigaye bose nzobajana kuze mwo kumubona nko menga nuwe wanyu Igiye bavuga ngo bagabo baniryo no kuri nasanzeho bwo bobo umubosi mukuru abanyuru wa ntakigenda vrema ashobora kurungikana urupapuro umuntu w'umukobwa arantinya mugonda akaze vrema kumbe mini swingi nabibabwiye nice wase kunkunda nkiri muzima wewe ukiri muzima uzonkunda ukundi ku wase mu rukundo ukomeye uzoruma wabaye wundi muntu nabikubwiye icyatumye no musi ejo uza kundondera haje nishuke ukirandugiriza ishavu ntuzi cyarico n'ubundi azi kuzobana nyundondera kandi hazogerge we nice ushike ufukamira uvuga ati swingi mbabarira ibi nibi uvyemera uko nyene niko nabikubwira ama mikro nazo bobo baguteye ubwo bakazigaheba hamucuza ndaguhakaza